Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV bashikiriza amakuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Muri kano kanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aragarukwako cane nga mu gihugu c'u Burundi, amakuru tugiye kwibanda ku ngingo irabana na politike ndetse n'umutekano. Ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Igihugu kuri ubu ngubu ngo coba ari igihugu gisa nkaho kiriko kirategekerwa mu kindi, tuvuge ko asigaye ari leta iri mu yindi. Muri kano kanya turaza kubabwira ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ahanganyemwo navyo muri kino gihe, aho bamwe mu bategetsi bariko baramwitwarako uko bashaka bivanye n'uko ngo bimirije guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye vuba aha. Amakuru dufise nuko Reveriyano Ndikuriyo n'akandi karwi kamushigikiye batariko barorohereza Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugambwe CNDD FDD urashobora gusambuka wose ugatembagazanywa n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe hataboneka abagabo b'ijunja n'ijambo ngo bagize ico bakoze ku njyane ndetse n'ububegito buriko burarangwa na bamwe mu CNDD FDD. Muri kano kanya turaza kubabwira ivyo amasoko yacu ahejeje kudushikiriza kubiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira bimwe biriko birayagwa na bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD ko bariko barabona imfiro y'igihugu bagwaniye ko kiriko kiricwa na bamwe mu bategetsi bavuga yuko ibintu vyose bavyishoboreye. Ndayishimiye ariko ararwana intambara ikomeye cane kuva yavuga iryo jambo. Abo ariko ararwana nabo ntabazi, bisa nkaho ariko ararwana n'umuyaga bivanye nuko abo bari kumwe bamwegereye cane nibo bariko baramurwanya. Amakuru dukura amasoko yacu avuga yuko nubwo General Ngiyome Bunyoni apfunzwe ariko umwanya n'umwanya nadahitanwa n'indwara agwaye ashobora gupfungurwa. Amakuru dufise na y'indyane ndetse n'icuka cibi kiri hagati y'abategetsi b'u Burundi, aho Ndayishimiye batakimubona nk'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu abategetsi bose bariko barakora ivyo bishakiye bivanye nuko ngo bimirije gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Vyose tugiye kubigarukako mu buryo bw'idonido. Ibi nibitakubwiye mupfunyapfunyo tugiye kugenda turabica irya nino. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe kuri mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije. Amasoko abiri mu gihugu kimwe tuvuge ko isigaye ari leta iri mu yindi. Indwara y'ubutegetsi bw'u Burundi igeze mu ciciro co ku burwayi citwa rore dagoni. Umugwayi ageze muri iki ciciro aba ashigaje amasaha ari munsi ya 28 ngo acikane. Muri politike icicaro nk'icumurwayi agira acikane bacita deference. Ubutegetsi bugeze muri iki cicaro burangwa n'akajagari mu bisata vyose. Usanga ubutegetsi budafise ububasha bwo gutumbereza igihugu ku murongo kuko buba bwararengewe n'ibibazo atanyishu n'imwe bufise. Niyo ubwo butegetsi bugerageje gukemura ibibazo bwisanga budafise inyishu zitomoye, ahubwo usanga inyishu zonyine ubwazo zije kongereza ibibazo kuko arizo guswatanisha. Nta muntu n'umwe atabona ko ubutegetsi bwa CNDD FDD nabwo nyine bugeze ku cicaro ca defiance canke rore dagoni ku burwayi. Ikosa rya mbere ubutegetsi bwa CNDD FDD bukora nibwo bwiyishe mu mitwe. CNDD FDD yigisha imbonerakure n'urwaruka rw'igihugu ku bibazo igihugu gifise ngo nta nzu iriko irasha kubera twaratsinze intwaro z'abatutsi. Ari nikosa rikomeye ryaguhuvya urwaruka mu kurubesha kuri ubu ngubu bishimikije kahise na rirya
na Nyarugamba barwanye batarutsinze, ahubwo habayeho inzira y'amasezerano y'amahoro mu biganiro vy'i Arusha, kuko nyine uyu muhari birazwi nuko utigeze utsinda canke ngo ufate n'umutumba nk'uko Reveriyano Ndikuriyo ataza ahengeshanya kubitangaza. Ikosa rigira kabiri ubutegetsi bufise ni ukwizera ko ibibazo bihari ataburemere bifise. Iri kosa niryo ryama rihanganwa abategetsi bakikangura umunsi umwe mu gatondo basanga abanyagihugu babakanuriye maremare. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwiyumvira ko bushobora gutembagara biturutse kuri Red Tabara canke ku mugumyabanga bari kumwe indani muri CNDD FDD. Nico gituma mubona Ndayishimiye yagiye aronokera umupaka duhana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho rero akizeza ko ahejeje gukemura ikibazo kiri mu gihugu ndani, ariko ivyirengagiza abizi ko umuroberi ataharama agendana mu gahanga. Umuroberi agenda ahagaze afise ibihimba nk'ivy'umuntu kandi avuga nk'abantu, ntavuga nk'ibikoko. Ninde yahenze Ndayishimiye ko umuti wagondoje Uprona ari wo uzogonda CNDD FDD? Uburyo ubutegetsi bushwanyagurizamwo buri kune buri gutanu si impaka. Inkoho zirinde kuvuga. Nyamba agomba gukingira ubutegetsi bwiwe nashire igihugu ku murongo, areke kugabirizwa ngo bogira bamutere. Abo yibaza ko bazomutera sibo bazomuhenura. Twoba dusigaye dufise igihugu mu kindi, kuko nyine twama twabibonye ibicocoro vy'umugambwe CNDD FDD. Umutegetsi akandamiza abakene, uyo ameze nk'imvura itabagaza imirima. Ijambo riri mu Bibiliya Imigani 28:3. Ndayishimiye ntahangane n'utubazo turiko turateza akajagari ku isoko y'ubutunzi, arekane no kuguma asumbukira i Kigali mu Rwanda. Ikibazo ntibishinze imizi mu Rwanda, bishinze aha iwacu imuhira. Ubutegetsi bwa Uprona bwahuye na virusi y'imyemerere ipfuye nabi ngo umuhutu no kumumaririza, kandi ivyo ntivyari gushoboka. Ubutegetsi bwa CNDD FDD nabwo bwibesha ko ikibazo c'uyu munsi kiri ku bwoko, ariko urubuga dukurako amasoko yacu canke urubuga rwa hano mu gihugu c'u Burundi, bigaragara yuko ivyo CNDD FDD yibwira atari vyo biriko biraba kuri tere. Barahigira ahandi, kandi reka dupfe kuruta wasanga impanuro zacu zirabafashije zikanakiza Uburundi bwacu. Ikibazo ubutegetsi bwa CNDD FDD bufise ni ukugarukirana ituze canke kurigarukana mw'isoko y'ubutunzi. Akajagari kari kw'isoko y'ubutunzi gafise ubumara nk'ubw'inzoka y'imamba. Ubu tugeze aho buri kidandazwa kiba umuzi w'ibuye kw'isoko izwi ya leta, ariko kikaba rya nawe kw'isoko itazwi yo mu kinywabi. Iyi virusi y'amasoko abiri ifise ubukana kubw'ikigwanisho ruhonyanganda, kuko ni ishusho y'ubutegetsi bubi buhangikanye mu butegetsi bwitwa yuko ari bumwe. Ndayishimiye nafata ingingo ruhasha canke akurwe ku butegetsi bidatinze. Amasoko yacu avuga yuko kuba igitoro kitarabuze mu isoko y'ikinywabi kikabura
isoko ya leta, bigaragara yuko ari ukunanirwa gukomeye cane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kunanirwa guhangana nabo ariko ararwana nabo bari mu butegetsi biwe. Kuba vyankenerwa bibandanya kuba umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo ni ukunanirwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuba bamwe mu bafatirwa mu rudandazwa rwa magendo ndetse rujabuka no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kimaze igihe cyugaraniweko, no kuvuga ko Ndayishimiye yafase ingingo yo kugara imbebe Uburundi buhana n'u Rwanda, naco nyine biboneka yuko bikorwa n'abategetsi bakomeye cane kandi bari mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwe bikeka yuko baba ari abizigirwa biwe ariko nibo bariko baramukorera ibara, ubutegetsi buragira ngo butembagazwe. Uturerero umunyeshuri agira aje kwiga i Buraya, umurwizatunga agira aje kurangura muri China, umurwayi agira aje kwivuza muri Inde, nta banki n'imwe ibaha amadolari, ariko bagiye mu kinywabi naho boshaka amatiriyani y'amadolari barayaronka. Iyi ni kirimbuzi kuri CNDD FDD n'igihugu kiri mu kindi. Hari ababa bavyinyegeje inyuma Ndayishimiye atazi. Umurwizatunga avuye kurangura i Buraya akoresheje amadolari yaguze mu kinywabi niwe yishingira ibiciro ku butaka bw'u Burundi. Mu yandi majambo, kiba kibaye igihugu mu kindi. Ni kirimbuzi kuri CNDD FDD, kuko mu bizwi n'amategeko leta niyo igena ikanagenzura ibiciro. Leta yaramaze gushinga imizi mu yindi leta. Amasitasiyo y'ibitoro aramara iminsi 30 hataje nima, mu gihe mu kinywabi igitoro kiguma arinywa nawe. Naho woshaka amaritiro umuriyaridi uraronka, bigasobanura ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwatakaje inguvu ku isoko y'ibitoro, ariko isoko itazwi yo mu kinywabi ihagaze neza, kandi iyo soko ngo ikaba iriko irakorerwamwo canke iremwa na bamwe mu barwizatunga bakomeye cane. Iyi ni bombe nucléaire, ni igihugu mu kindi. Isukari, ifumbire, ibiyeri ni umuzi w'ibuye, mu gihe ivyo vyose uko ari bitatu ugiye ku isoko yo mu kinywabi baca bagutekerera ugaca witahira. None mwumva ubutegetsi bwa Ndayishimiye butamaze nk'inyondwe yumiye ku rushato rw'inka yabazwe kera. Iyo si kirimbuzi ga yemwe, ubwo si ubutegetsi bubi bubangabanganywe. Mu byo tudondaguye biboneka ku bwinshi mu kinywabi, ariko ku isoko ya Ndayishimiye hatagira namba. Hari Red Tabara canke Tutsi mwumvamwo? Ntimwumva ko ahubwo hamaze kuvuka leta mu yindi leta? None turashikuje tuvuze ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze ku mfiro. Umuntu yatanze umushibuka w'amasoko abiri, turamukeje, ni umufundi ariko ni umuntu w'imbwa. Ibintu biriko biragaragara ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo bugira ngo butembagazwe, niyo mpamvu bariko barakora amakosa akomeye cane, badafise ubwoba, kuko bazi neza yuko umwanya n'umwanya intwari ya Ndayishimiye iribuze gutembagara kandi ntagire ubakurikirana ico bikoze. Amasoko yacu avuga yuko abagira ngo batembagaze intwari ya CNDD FDD bubake iyindi, abenshi ari aba CNDD FDD. Koko Ndayishimiye yoba ariko arapfa iki n'ibihangange? Ndikuriyo yoba afise uruhe ruhara mu biriko birategurwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo iveko? Mu yandi makuru turaza kubabwira n'ibindi byinshi biriko biravugwa cane ku kugene CNDD FDD na Perezida Evariste Ndayishimiye boba bageze ku mperuka y'ubutegetsi
ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe bagize imyaka irenga 20 barongoye igihugu c'u Burundi, ariko byose byarananiranye ko hari na kimwe gikemuka ku bibazo Uburundi bufise. Mu kandi kanya muraza gukurikira ayandi makuru. Turakengurutse kuri mwe mwese mwaduteze yombi.